ndakwiriwe nanone canga waramutse nshuti munywanyi ibiganiro byacu ngakuri no moresha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Reka ngwikaze mu makuru n'ibiganiro byacu mwidonido y'amakuru ariko aravugwa cyane cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko turaza no kwibanda kuri andi makuru ariko aravugwa hirya no hino cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari, aho turaza kugenda tugaruka ku makuru menshi akomeye cyane. Turaza kwibanda ku ngingo nkuru z'amakuru ari kugenda aturuka ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Namakuru akomeye cyane mu kanya nari nababwiye yuko ibintu biriko biravugwa bikomeye cyane ndetse binateye ubwoba, ndetse ibintu bikaba biriko bigenda bihindura isura, bikaba biriko biragenda bifata inindi ntera cyangwa se byinjira ku rundi rwego. Ubu tuvugana ejo nibwo natanguye kugenda babwira yuko hari gahunda yo gutangira kugara insengero cyangwa se inshengero zigiye zitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ubu noneho rero hari amakuru ariko aravugwa yuko rumwe mu rusengero rwa Madamu Denise Bucumi Nkurunziza, akaba ari umutambukanyi wa nyakwigendera Petero Nkurunziza usanzwe afise urusengero rukomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi ruzwi nka Eglise de Roche, tanguye kuba gwo kugara nyuma y'ibikorwa bigiye bitandukanye byamaze kumigenda bimenyekana yuko byoba biri gukorerwamo. Aya ni amakuru yamaze kugenda arashyirwa hanze n'inzego zijejwe iperereza. Abasenga mu gatondo amasengesho ya mu gitondo rero muri urusengero ruzwi nka Eglise de Roche rwa Denise Bucumi Nkurunziza, akaba baje kugenda batogwamo uhutihuti n'inzego zijejwe iperereza, harimo abapolisi ndetse n'abasirikare ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ahanini rero biraturuka ku bigendanye n'amabanga akomakomeye yamaze kuba yoshyirwa ahagaragara cyane n'uyu mutambukanyi nyine wa nyakwigendera Petero Nkurunziza. Mu kiganiro giheze nibwo nagiye mbabwira byinshi yagiye atangaza ku bigendanye n'ibyakozwe na nyiricubahiro Evaristo Ndayishimiye, ndetse abantu benshi bakaba bari kubanagaruka ku magara yiwe atameze neza, aho ku isaha ashobora kuba yonashiramo umwuka. Hari amakuru rero ariko arateza ikibazo yari yaragizwe ibanga ngaha mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane agendanye n'igurishwa y'iriya ndege ndetse n'irengero ry'amahera babashije kuba bayigurana, dore ko byamaze kugenda bimenyekana aho ayo mahera yoba yagiye. Ibi rero bikaba binagendanye yuko hatangiye kugenda haracugwa imigambi igiye itandukanye mu mashengero agiye atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ari nayo mpamvu uru rushengero hafashwe icyemezo cyo kugugara nk'uko byamaze kugenda bitangazwa cyangwa se byamaze kugenda bivugwa. Turabigarukaho mu nkuru yacu irambuye. Izi ngizi ni ingingo nkuru cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Kandi ku mugoroba nakomeje kugenda babwira yuko hari bamwe mu banyagihugu b'abarundi bavanywe huti hariya i Dubai nyuma yuko bakoraga akazi k'ubusikama mu makompanyi y'abashinwa ajejwe kugenda avuga yuko atanga akazi kuri internet, cyane bakagenda bakora akazi k'ubusuma n'ubusikama, bavuga yuko boba batanga akazi kazwi nka typing job cyangwa se kwandikisha imashini, ariko bakaza kugenda bamenya neza yuko nyine ari ubujyajya cyangwa se ari ubusuma bakora. Hari abarundi rero bafashwe bazanwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bazanwa mu nzego z'iperereza. Inzego z'iperereza zirabafata zirabafunga, ndetse imiryango yabo yari yatanguye kugenda iratabaza ivuga yuko itazi irengero ry'ababo, ariko kandi gushika none hanyuma y'ubuvugizi twakomeje kugenda turakora, nyuma y'amakuru twamaze kugenda tumenya yuko inzego z'iperereza zaba ziriko zatanguye kugenda nazo zikora ubusuma kuri aba bantu, aho buri muntu yumvaga yuko hari uwe waje kujya kumushakisha ngaha muri izi nzego z'iperereza bamwakaga amahera. Ubu inkuru nziza nuko bamwe mu bantu bariko bafungiwe muri ibyo bice mu nzego z'iperereza batanguye gufungurwa, harimo abaje kugenda bafungurwa. Turaza kurebera hamwe rero n'ibindi biriko biravugwa cyane twitse no ku magara y'uyu nyir'igihugu Petero Nkurunziza nyiricubahiro. Ariko kandi nk'uko biri kugenda bigaragara nyiricubahiro Evaristo Ndayishimiye ubuzima bwe bukaba butifashe neza mu gihe iki gihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda cyugarizwa n'ibibazo bigiye bitandukanye.
Turaza kandi kugaruka ku bikomeye cyane biriko biravugwa ku gitero gikomeye cyane, igitero cy'ubugome cyaje kugabwa n'ingabo za Ukraine mu gihugu cy'Uburusiya nkuko biriko bigenda bivugwa. Nkuko ubungubu nkuko bikomeje kugenda bigaragara, byaje gutuma abategetsi nga mu gihugu cy'Uburusiya bavuga yuko igitero ca Ukraine cerekana yuko intambara y'Uburusiya itariko iragenda uko babishaka cyangwa se uko babishakaga. Ikaze rero mu biganiro byacu nga kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Nyemerera tubane 5 kuri 5, niba ari ubwa mbere ushitse ngaha pyonda handitse sabone kugira ngo ucuraronka ibiganiro byacu mu buryo bworoshye cyane, hanyuma kandi upyone nahanditse nahari akamenyetso kameze nk'inzogera, hanyuma utangure kujya uradukurikira mu buryo buhoraho 5 kuri 5. Wowe uri ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndakwipfuriza kumera neza, udukurikira kandi uherereye hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye, mu ntara zigiye zitandukanye no mu makomine agiye atandukanye, ndakwipfuriza kumererwa neza. Kuri wowe utameze neza rero bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, ndakwipfuriza gukomera ndetse no kwihangana, nkubwira ngo wizere yuko Rurema ariwe ashobora byose. Reka ngwikaze nawe dukurikira rero n'ubundi uherereye hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye, mu bihugu bigiye bitandukanye, haba hano ku mugabane wa Afrika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Nkwifurije amahoro y'Imana cyane. Abandi namwe mugenda mudukurikira muherereye mu bice bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose ku isi, ndabifuriza ibihe byiza cyane, mbabwira ngo mbahaye ikaze mw'idonido ry'amakuru akomeye cyane ariko aravugwa hirya no hino ku isi. Ikaze tuyatangurira ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ahakomeje kugenda habera ibintu biteye ubwoba. Abanyagihugu benshi bashobora kuza guhunga cyangwa se bakajya mu bikorwa by'imyerekano ikomeye cyane, nyuma yuko hakomeje kugenda haragaragara ibihe bitari byiza, ndetse hakomeje kugenda hagaragara ibintu bigiye bitandukanye bikomeje kugenda biratera impungenge abanyagihugu nkuko biriko biravugwa. Gushika none rero nkuko bikomeje kugenda biramenyekana, nuko noneho rumwe mu nsengero rukomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi rwa Madamu Denise Bucumi Nkurunziza, akaba umutambukanye nyine nkuko natanguye mbivuga wa nyakwigendera Petero Nkurunziza, washizemo umwuka akaza gusimburwa na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ruzwi nka Igrise Droshi, rwatanguye guhita rufungwa. Ku munsi w'ejo nibwo natanguye kugenda mbabwira byinshi bigiye bitandukanye bigendanye no kuba hari insengero zimwe na zimwe zitanguye kugenda zifungwa nga mu gihugu cy'u Burundi, nyuma yuko byari byamaze kugenda biramenyekana yuko hariko harakorerwamo ibikorwa bitari byiza, ibikorwa byo gushaka gutegura ibikorwa byo gutembagaza umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Nyuma y'ibyo byose kandi inzego z'iperereza zibashije kugenda zimenya byinshi cyane bigiye bitandukanye n'abari muri uwo mugambi. Ubu noneho hari amakuru yamaze kugenda amenyekana. Mu nkuru iheze nababwiye byinshi cyane bigiye bitandukanye ku bigendanye n'ibyo uyu Madamu Bucumi, Madamu Denise Bucumi Nkurunziza yaje kugenda aratangaza, aho yaje kugenda avuga amagambo akomeye cyane ashobora no kuza kumukoraho, ashobora no kuza gutuma nyine iri shengero ryiwe ridashobora no kuzugururwa vuba, nkuko inzego z'iperereza zahabyukiye zikaza gutuma n'abasenga amasengesho yo mu gatondo batayakora, bakaza guhita basohorwamo huti huti. Ni nyuma yuko yamaze kugenda amenagura amabanga y'umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, ariko kandi amakuru twabashije kugenda dutohoza nuko impamvu ya byose ari uko ubuzima bw'uyu mukuru w'igihugu butifashe neza, ariko kandi nanone bigendera ku makuru yaje kugenda avugwa n'uwitwa Keri Nkurunziza, akaba umuhungu wa Petero Nkurunziza, waje kugenda ababazwa ndetse anatangaza yuko n'ubundi amatungo yose bari bafise basa naho bayambuwe nyuma yuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye agiriye ku butegetsi, ndetse gushika none bakaba bari basigaranye itungo rinini cyane rizwi nk'iri shengero rizwi nka Igrise Droshi. Madamu Bucumi Denise Nkurunziza rero yaje kumenyesha yuko amafaranga yaguranishijwe ya ndege y'u Burundi nubwo yari ishaje yoba yarerekejwe
ngaha mu gihugu ca Kongo kugira ngo ategwe inkunga umuhari wa FDLR usanzwe ugira uruhare mu gutoza rumwe mu rubyiruko rw'imbonera kure ngaha mu gihugu c'u Burundi nkuko amakuru yaje kugenda ashyigwa ahagaragara. Mu ntanguro z'uyu mwaka wa 2024 rero nibwo raporo impuguke za ONU yaje kugenda ishyigwa ahagaragara ivuga yuko abategetsi bagiye bakomakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi bakoranye n'abanga muri Kongo barimo komiseri umukuru w'umujyi wa Goma ndetse n'uyu nguyu urongoye intara ya Kivu y'Amajyaruguru ngaha muri Kongo General Major Peter Kirimwami Nkuba ngo yaje gutegeka yuko hamaze gusinywa amasezerano yuko impande zombi haba Kongo n'u Burundi bagomba gufatanya mu bya gisirikare. Hari indege yavuye Kongo yerekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi iza gutwara abasoda. Nyuma yuko rero abasoda bariko bagwa muri izi ngwano benshi cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, abaza gusimbura bagenzi babo bagiye babura, baza gufata icyemezo cy'uko FDLR igomba kurungikwa ngaha mu gihugu c'u Burundi kugira ngo rero nayo ibashe kuba ayotangura gutoza cyangwa se guhereza imyitozo rumwe mu rubyiruko ngwimbonera kure bagwigishe gukoresha impoho ndetse no kwigishwa gukoresha imipanga n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye kugira ngo nabo babashe gutangura kwinjira mu rugamba. Ikigiye rero ngo niho hatanguye imikoranire ikomeye cyane hagati y'u Burundi ndetse na FDLR, nyuma y'uko kandi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye nawe yari yaramaze kugenda atangaza yuko yiteguye kuzakora buri kimwe cyose agatera inkunga umuntu uwo wese uzagerageza cyangwa se uwazumva ushaka guhungabanya cyangwa se gutera igihugu cy'u Rwanda cyangwa se ubutegetsi bwa Kigali nk'uko biriko bitangazwa cyangwa se nk'uko byariko bigenda bivugwa. Ikigiye rero n'ubundi byabaye nko korosora uwabyukaga, byabaye nko gukora iyo bwabaga, dore yuko kugeza none batanguye imikoranire yabo ndetse akaba hari inkunga nyinshi zivanga mu gihugu cy'u Burundi, yemwe ngo hari n'amahera atangwa na leta ya Kongo kubashyirwa mu isanduku y'u Burundi nayo akaza guhindukira akerekezwa muri FDLR nkuko amakuru ariko abivuga. Ni nyuma yuko kandi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye inshuro nyinshi nawe yagiye yumvikana mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse no mu mbwirwaruhame ziwe cyangwa se mu madisikuru avuga yuko ababajwe no kuba igihugu c'abaturanyi kizwi nk'u Rwanda arico gikomeza kugenda kiratera inkunga umuhari uzwi nka Red Tabara mu kugerageza mu kuhereza ibifungurwa ndetse n'imyitozo n'ibikoresho byo kugira ngo bahungabanye umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Icakora iyo ni ingingo nakaba n'ibirego ubutegetsi bwa Kigali bwahakanye inshuro nyinshi bwivuye inyuma bakavuga yuko ari ntaho bihuriye n'ibyo ngibyo bariko bavugwa. Nyuma y'ibyo byose rero haba harasinywe amasezerano hagati y'impande zombi, hagati y'u Burundi ndetse n'umuhari FDLR kugira ngo babashe kuba bokorana mu gutoza urubyiruko rwanga muri CNDD-FDD, ariko kandi bakaba banafitanye andi masezerano ya AFDLR ndetse na leta ya Kongo yo gukomeza gufatanya mu kurwana urugamba no gusenya umuhari wa FDLR wa umuhari M23. Ibi byose rero bikomeje kugenda bishyirwa ahagaragara. Amakuru rero twamaze kugenda dutohoza nuko abasenga mu gatondo muri uru rusengero rwa Madame Denise Bucumi Nkurunziza ruzwi nka Eglise de Roshi batanguye kuvanwamo n'inzego zijejwe iperereza nga mu gihugu cy'u Burundi, harimo abasirikare ndetse n'igipolisi, aho batanguye kugenda batohoza bakamenya ingene y'uburyo ho bahari kugenda hacurirwamo imigambi itari myiza ishobora kuza gutuma rero ha ibintu bishobora kuza guhinduka nga mu gihugu cy'u Burundi. Ni ibintu byakuye umutima abanyagihugu benshi cyane bagiye batandukanye, bamwe bivuga yuko bashobora no gutangura guhunga, abandi bakaba bavuga yuko bifuza yuko n'ubundi hoba impinduka mu buyobozi nga mu gihugu cy'u Burundi. Ibi kandi biriko biragendana n'uburyo ubuzima bw'umukuru w'igihugu butifashe neza kuva avuye mu ruzinduko rw'iminsi ishika kuri 3 aherutse kugira mu gihugu cya Zambia. Ubu ngubu ubuzima bwiwe bukaba budahagaze neza, isaha ku isaha akaba ashobora kuba yotanga imihoho. Bamwe rero mu bajejwe ubutungane nga mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'umushikiranganje mukuru bavuga yuko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura ngaha mu gihugu cy'u Burundi,
nyamara kandi ibintu bikaba bikomeje kugenda bikomera mu gihe hari hagiye gutangurwa kwiga ku ngene uburyo bashobora kuzotegura amatora ari imbere mu myaka iri imbere, ariko kandi ibingibi bikaba bishobora kuza guhereza inzira nziza bamwe mu bantu basanzwe bagwanya ubutegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi, nyuma yuko hakomeje kugenda harabera akaduruvayo gakomeye cyane. Ibi rero bikomeje kugenda bitiza umurindi nyine bamwe mu banyepolitike bagiye batandukanye n'imihari igiye itandukanye cyangwa imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, aho ikomeje kugenda ivuga yuko n'ubundi badashobora gukomeza gutegekwa n'uyu mutegetsi ufise ibibazo bigiye bitandukanye ndetse uhari ariko kandi akaba agaragara nk'udahari nk'uko biriko bivugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kandi hari ikibazo cya bamwe mu barundi bari baravanywe i Dubai huti ubu ngubu nyuma yuko hari amakuru twamaze kugenda tumenya tuyatangaza, nyuma yuko inzego zijejwe iperereza zari zitangiye kwaka amahera ba nyiri imiryango bayikoreraho ubusuma kugira ngo babashe kuba babahereza amahera nabo babashe kubereka ababo. Ubu noneho hari bamwe batanguye kugenda bafungurwa. Hari abarundi rero namaze kugenda amenya yuko barekuwe n'inzego z'iperereza bari baherutse gutahanwa huti bakuwe i Dubai. Aya namwe mu makuru ducesha abamenyesha amakuru bacu b'inzobere mu gutahura amakuru ndetse no kuyatohoza ku rwego mpuzamahanga. Nyuma y'indwi zibiri rero bafashwe n'iperereza ry'u Burundi, imiryango yabo itabimenyeshejwe kandi itarekuriwe kubabona, mu gihe imiryango imwe n'imwe yari itanguye kwakwa ibiturire. Hari abarundi ba mbere baraye barekuwe n'iperereza. Amatwi adusumira avuga yuko abarekuwe buba bashika kuri 18 kugeza ubu ngubu ntago tuzi igiturire c'aboba bagipfunzwe mu iperereza uko bangana, cyane yuko n'ubundi bazanywe huti bamwe bakaba baraje mu matariki ijya mbere y'ukwezi kw'indwi guheze, abandi bakaza gushitsemo hagati ikwenda kurangira. Irekugwa ry'aba bantu rije rero rikurikira inkuru twari tumaze kugenda tumaze imisi turabahereza, aho iperereza ryisanze n'ubundi ibyo rimaze indwi zibiri rikora mu gipfungu byagiye ahabona. Ntituzi ahavuye ingingo yo kurekura abo ngabo bashika kuri 18, ariko turashimiye yuko n'ubundi zimwe mu nkuru twagiye dukora ndetse n'amenyesha makuru bacu bagiye bagerageza kugenda baduhereza amakuru ya nyayo, hanyuma tukayatanga bikaba byotanze umusaruro wo kuba harimwe bamwe mu bantu barekuwe. Hari imiryango imwe n'imwe rero yasubiranye akanyamuneza n'ibineza ku maso nyuma yuko batanguye kugenda babona ababo. Hari imiryango yabonye hari kugwa ababo itari izi nuko bari barafungiwe n'inzego z'iperereza ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari kotsa rikomeye cyane bakomeje kugenda barashinza inzego z'u Burundi izijejwe iperereza n'iz'umutekano ndetse n'ubuyobozi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Hari bamwe rero bamaze kugenda batwandikira mu ijoro n'abandi bagiye batandukanye bavuga yuko n'ubundi bishimiye kuba ababo bagiye bari kugwa, bavuga yuko bari banafunzwe n'inzego z'iperereza batabizi nk'uko bariko babivuga. Hari bamwe banaducimiye yuko n'ubundi twashize ahabona kino kibazo. Hari uwatubwiye yuko batangaye mu gihe bari bazi yuko hafunzwe umugore, hageze ko bari kugwa bagasanga umugabo wiwe yari yarazanywe mu nyuma nawe arafungwa. Iki ni ikimenyetso cy'uko atawuzi neza abantu bose bafungiwe muri uru rwego rw'iperereza kuri ico kibazo. Abafise inshuti i Dubai nabo nibakomeze kugenda babandanya babaze amakuru neza yuko ibintu byoba byifashe. Abafashwe bose ntibafise uruhara mu busuma bukogwa na kompanyi z'abashinwa ngaha i Dubai. Turabandanya kuronka amakuru y'abarundi rero bari i Dubai baduha umucyo kuri ico kibazo c'abaherutse gufatwa muri Dubai bagirizwa ko bakorera kompanyi z'abashinwa bakora ubusuma bw'ubugeri ku mbuga ngurukana bumenyi. Icambere gishasha twungutse nuko rero izo kompanyi ari nyinshi cyane
zikora zose kumwe mu kwiba amafaranga cyangwa se amahera. Hari izikora cane cane ku bantu bari mu bihugu bya Buraya muri Amerika canke Canada, hari izikora cane mu bihugu nka Brazil, Ubuhindi ndetse na Pakistani n'ahandi ku isi. Hari uwaduhaye intahe yuko n'ubundi we abo yakoreye bakoresha cane cane imbuga zo kuresha canke kurondera umukozi umukunzi dating site, bagashira kuri profile umwigeme mwiza, abagabo bagiye batandukanye bakamurondera akabemerera urukundo, ariko n'ubundi mu nyuma akabereka urudandaza rwunguka boshiramo amahera. Mu mwanya wa mbere barungika bakabaha inyungu, rero wa mwigeme akabandanya kubereka ingene bokunguka cane, bikarangira basizemwo hafi ubutunzi bwose bwabo bakaca bababoroka. Uwo mwigeme rero abaho ngaho by'ukuri bishitse abagabo bagashaka apia video baramuronka, ariko ubundi bandikira n'abakozi b'izo kampanyi. Ica kabiri rero nuko twabashije guca turonka nuko mu bakozi bakorera ayo makompanyi nka ashika kuri 40% gusa aribo baba bazi ibyo barimwo, abandi benshi baba bandika bishitse abandikiwe bakemera abashimwa nibo baca baza kubandanya ikiganiro. Niko ukuvuga yuko ibyo kwiba amahera bica bikorwa nabo bashinwa. Ica gatatu twabashije kuba twunguka nuko mu Barundi bafashwe harimo abafashwe bagiye kuramutsa bagenzi babo bakorera abo bashinwa, harimo n'abakora ubuzi buto buto nkuko biriko bivugwa, nko kugira isuku mu biro byabo by'ayo makompanyi y'abashinwa. Abo nta na kimwe bari bazi mu bikorerwayo. Hari rero n'uwatubwiye ikijanye n'imishahara twabonye mu ntahe ya mbere, harimo ko n'ubundi abahembwa zijya ashika ku bihumbi 4,300 by'amafaranga akoreshwa ngaho mu gihugu muri Dubai kuko twabibonye. Hari uwaduhaye intahe yuko we anayarenza, hari n'abandi bahembwa make cane kuri ayo ngayo. Ibi byose rero ni bimwe mu bintu byakomeje kugenda bigaragara nkaho ari ikibazo gikomeye cyane, maze abarundi bose n'abandi bagiye bafatirwa muri ibyo bikorwa, buri umwe n'abandi bagiye batandukanye bagenda boherezwa mu bihugu byabo bigiye bitandukanye, ndetse biza no gushika naho nyine abajanywe nga mu gihugu cy'u Burundi bo bahise bafatwa n'inzego zijejwe iperereza, batangirwa kugenda bashyirwa mu maprizo, ariko kugira ngo imiryango yabo ibashe kuba iyo bimenya biba ikibazo kigiye gitandukanye. Kugeza ubu rero ntihazi ingene umubare nyine w'abazanywe uko bangana, gusa abashika kuri 18 bakaba bamaze kugenda barekugwa, ndetse bamwe bakaba banatunguwe yuko barekuwe, imiryango yawo igasanga nta nubwo yari izi neza yuko ababo bari bafunzwe ngaho mu n'inzego zijejwe iperereza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu rero nguko uko bikomeje kugenda bimera. Hanyuma kandi mu gihugu cy'Uburusiya kwa Perezida Vladimir Putin, nyuma yuko bashyizeho ibihe bidasanzwe bitewe n'igitero gikomeye cyane bacaje kugenda kigabwa n'igihugu cya Ukraine, nyuma yuko bamaze guhabwa indege zigiye zitandukanye. Ubu noneho nyine bamaze kugenda batangaza nayo yuko ibitero by'Uburusiya kuri ibitero bya Ukraine ku Burusiya bikomeje gutuma ibi gahunda z'Uburusiya zigenda nabi, ndetse bakaba bavuga yuko uburyo bifuzaga yuko intambara yogenda atariko iriko iragenda, aho bakomeje kugenda barahura n'ikibazo kigiye n'ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye, nyuma yuko hari amakuru yamaze gushigwa ahagaragara avuga yuko ingabo za Ukraine zaba zamaze kugenda zinjira mu gihugu cy'Uburusiya. Ngibyo ibiriko biravugwa ngaha ku isi ya none. Amakuru nyine yo kuri uyu wa gatanu itariki 9 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024.